ukungene vyagenze kugira ngo ngwe mu caha c'ubusambanyi. D'abord je mvuka mu muryango w'abana 18. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Tuti bakunzi ba televiziyo Tanganyika, ndabaramukije cyane. Ni Christa Bernice Munezero kuri micro, ndabahaye ikaze mu kiganiro c'intahe, ikiganiro cahariwe intahe. Twaba dufise abatumire batandukanye twama dutumira muri kino kiganiro. Nuno munsi twaba twateye iteka ryo kwakira umutumire adasanzwe, ariwe agira twidondore muri kano kanya tugira tumuhe. Murashobora kutwidondora? Murakoze cyane, nitwa Munezero Ange Gabriela, ninaje Imana yagiriye ubuntu kuba umutumire kuri televiziyo Tanganyika. Ego agaseke twaje tubazaniye kuri uno munsi uri hejuru, nagaseke k'intahe, cyo no kwita intahe n'amashimwe. Ini ntahe yerekeye ukungene naguye mu caha c'ubusambanyi n'ukungene Imana yakinkuyemo. Ukungene vyagenze kugira ngo ngwe mu caha c'ubusambanyi. D'abord je mvuka mu muryango w'abana 18. Nize kw'ishure ritoya ryo kuri Brigade, nza kurangiriza kuri Lycée Technique La Colombe, niho narangirije amashure yisumbuye. Hama nakuze ndi umwana akijijwe, nubwo mu muryango wanje ntibari bakijijwe, ariko je narakunda ibintu vyo gusenga. Ni nabwo buzima nakuriyemo cyane. Bityo ndibuka ko nasenga muri Eglise Emmanuel Bihara, ni nayo nabatirijwe, ni naho nakorera imirimo y'Imana. Nayisanzwe ndongoye mu bandi ugwaruka, ndetse ndi n'umuhanuzi. Kandi nari umuntu nkunda amasengesho cyane, bajye bita abanyakarago. Nakuze mbona ndi umwana afise igikundiro mu muryango ndetse no ku bantu, kandi nanje nari umwana afise numvaga ko nkunda abantu cyane. Nisanze mu impano yo gukundana, Imana y'umunezero, Imana yarayimpaye, kandi nari umuririmbyi, nkaba n'umwe mu barongoye abandi cyangwa umuhanuzi. Ubwo buzima rero narabukoze igihe kitari gito, mbayeho muri ubwo buzima bwo gukorera Imana. Hagati yanje n'Imana nabona afise imisabane myiza n'Imana. Byarashika nk'uko abandi bose babikora, tukakundana nyene nka kurya abandi bose babikora. Ariko mu nyuma twagiye gukundana n'umuntu, umwana w'umuhungu. Kubwanje namwakiye kari umugisha kuri jewe, kuko bivanye n'amasengesho nasenga Imana nuko ngene nasaba Imana uzumpa umuntu ameze ukuntu vyambereye umugisha kuhura n'uwo muntu. Twarinjiye mu rukundo nk'uko abandi bose babikora. Tumaze kuba turi mu buzima bwo gukundana, turakundana, ariko nyene murazi yuko Satani atagira atigendera, agira icyo ahagazeko. Sinzi uko ngene vyagenze, bahakinga telefone yanje, telefone nakoresha, aho novuga ko ariho hatanguye umuzi wo kutabana neza nawe. Ariko maze kubimenya, naramwegeye nyene nk'umukunzi wanje, ndamwegera ndamusaba ikigongwe, ndamwereka ko amakosa yakoze. Bivanye n'ivyo kumbure yari karabona kuri telefone we, uko yabibona siko nanje vyari biri. Ndagerageza kumusigurira, ariko ntiyashoboye kunyumva canke ngo ashobore kuntahura. Ari naho muri ubwo buryo hadutse kugira ngo bikunde ngo mcaha, kumbure nkure n'izindi ngaruka zicaha naguyemwo. Bimaze kugenda uko, naramwegeye ndamusaba imbabazi, ariko ntiyabikunze. Kubwiwe yarangaragariza ko yabikunze, ko twihanye atakibazo, ariko umutima we siko byari biri. Kumbure yarafise izindi ntego. Abantu turabizi, turinjira mu rukundo, iyo ukunze umuntu nyene urumva nyene kumukunda. Bimaze kugenda uko, yarangaragariza nyene ko tukiri kumwe, kumbe sinarinzi ko muri we kumbura afise ibindi bintu. Twarakomeje muri ubwo buzima, aragerageza kunyegereza, kunyereka ko ivyabaye nta kibazo, kumbura bifise aho bigiye guherera, hama dukomeze urugendo. Ego bimaze kugenda uko, nibwo nisanze, ndavyibuka zari tariki 25 z'ukwezi kw'indwi, ndagwa mu cyaha par accident, kuko sivyo nari nateguye. Twisanga mu cyaha. Bimaze kugenda uko, nagize ubwoba bwinshi, kuko mu mibereho yanje, mu buzima nari nabayeho, nari narasenze Imana, nsaba Imana yuko ntifuza kuzogwa mu vyaha vy'ubusambanyi kugeza nubatse urugo rw'iwanje. Kumbure nasaba Imana cyane k'umugabo, nzogira umugabo umwe. Ariko iyo bimaze gushika nkagwa mu cyaha, nagize ubwoba cyane, ngira intono cyane, numva ndagize ubwoba bwo kudatahura ibimbayeko. Naragiye ndarondera umukozi w'Imana,
yarasanzwe ndongoye mu masengesho aho bita ku Karago. Ndamubwira yuko shaka gutunganya, aranyemerera, aranyatuza, ndihana. Ndavyibuka ico gihe yarambwiye ngo Imana irakubabariye, yaransengeye yarambwiye ngo Imana irakubabariye, ariko arambwira ijambo rivuga ngo urahemukiye umuryango. Ico gihe sinari nitaye kumva ko mpemukiye umuryango, ahubwo icyo nari nitayeho cyane ko ari kumva yuko Imana yo mu ijuru imbabariye. Ego amaze kunsengera naragiye numva mfise umunezero, numva nuzuye umunezero kumva ko Imana imbabariye. Naragiye ndakomeza imirimo yanje ya misi yose, kuririmba vya bindi nyene, ibikorwa vy'Imana mu rusengero ndabikora. Ndavyibuka rero umunsi umwe ndi mu masengesho, harabaho umuhanuzi araza arambwira ngo urumva hari mu kwezi kw'indwi mu ntango z'ukumunani, arambwira ngo mu kwezi kw'icenda uzorira amarira utigeze kurira. Ico gihe ndavyibuka papa wanje yaragwaye cyane imyaka 2, yaragwaye cyane ibintu vya paralize, kandi yasa n'umuntu vraiment ari confire. Uwo mukozi w'Imana amaze kumpanurira uko arambwira ngo Imana imyizorira amarira menshi utigeze kurira. Muri jewe nabona yuko ari papa wanje kumbura azoba yakuwe mu mubiri shobora kurira, ariko sinatahuye gose ico agomvye kumbwira. Ego hama ndaguma ngaho muga nkaguma niyumvira papa wanje kumbura agomba apfe bimeze gute, sinitaho kumbure nzoshobora guhura n'ingaruka y'icana koze. Oya, hama tumaze kugera muri zo tariki mu kw'icenda mu ntango mu mpera z'ukumunani niho nabonye ihinduka ku buzima bwanje. Kurya abakobwa basanzwe baja mu butinyanka, mbona vyahindutse, sinari nkibibona, ariko nta kimenyetso na kimwe nigeze mbona kingaragariza ko noba narasamye inda. Niho nafashe umwanzuro, d'abord ndandikira uwo mukunzi wanje ndamubwira ivyambayeko, maze arambwira ngo iyo ubaye mu bintu utarumenyereye ibintu birahinduka. Ariko ku bwanje numva umenga ngize ubwoba, kuko nabona yuko nyene ntabaye guhinduka muri jewe, sinumva nyene ko ndi à l'aise. Niho nafashe umwanzuro ndaja ku bitaro, ndagenda gukoresha ama examen, ndipimisha. Maze kwipimisha bansanze mfise imbanyi. Ico gihe nagize umubabaro udasanzwe cyane, nararize amarira menshi cyane, ndicuza, ndigaya, ndibaza Mana nibiki bimbayeko, ubwanje sinashobora kubitahura. Ego tukiraho ndagenda, mvuye kwa muganga ndagenda ndabibwira umukunzi wanje, ndamubwira ivyambayeko, arambwira ati vy'ukuri sinobihakana ni wanje. Turakomeza uko. Ndavyibuka ko nawe yariko arategura urugendo rwo kuja mu mahanga, yarasigaje indwi imwe kugira ngo bikunde ashobore kuja mu mahanga, aho nashobora kumenya ivyambayeko. Twaragiraniye ibiganiro nk'abantu bakundana, turagiraniye ibiganiro vyiza. Aransezerana ati vy'ukuri ngiye kurondera ubuzima, nzokwitaho ndetse niteho n'umwana agiye kugaragara. Ego ariko muri ico gihe yambwira yuko twobigira ibanga, kumbure ntibimenyekane, tukabigira ibanga. Nanje narabimwumvira kuko ndiko ndaraba situation yararimwo, narabona yuko bidakunda yuko muri uwo mwanya nyene dushobora kubana bivanye n'ubuzima nahiko ndamubonamo. Vyarakomeje, ndamwemerera, aragenda, arajabuka. Amaze kujabuka twaraganira nyene, tukaganira muri iyo situation nari ndimwo, murumva ko itari yoroshe. Muri kwa kwezi kw'icenda nyene ndafata nyene ndarira. Ariko amaze kugerayo mu gihe gito nabonye ihinduka ridasanzwe, kuko nabonye ahinduka cyane mu buryo ntari niteze. Ari navyo vyanteye uburibwe bukomeye cyane mu mutima wanje, kuko ntariko ndasobanukirwa cyane ibintu nariko ndabamwo. Rero ico gihe narakomeje ndi muri ubwo buzima butoroshe, ndumva ndagira ubwoba bwo kungene nshobora kubiganirira mama wanje. Narirya twari dufise umuvyeyi ari kumfiro yaragwaye cyane, canke nshobora kwegera umuvukanyi ngo ndamubwire ikibazo nahoye naco. Vyari ibintu bigoye cyane, narabaye muri ubwo buzima ariko mbabaye. Ndavyibuka rero umunsi umwe, kubera ndumurimyi, ndavyibuka nari ko turarimira ibiharage vy'agatasi, ndi mu murima ndarima nkuko nyene bisanzwe. Rero
nza kumva ndiko ndaririmba irya ndirimbo ya Dorcas ivuga ngo nzagufunika nkurinde imbeho. Sinatahura impamvu iyo ndirimbo nguma ndayiririmba kuko nari mu murima ndiko ndarima. Nibwo natashe ngeze mu rugo kuko nari mfise imyanya yo gusenga, amasaha yo gusenga ndi mu rugo. Ndafata umwanya wo gusenga hari mu masaha 9 ndiko ndasenga, niho naryamye mu ijoro numva muhemu w'Imana arangendeye aranyigisha kuri ya ndirimbo, arambwira ngo kubwo ibihe urimwo nzagufunika, nta muntu n'umwe azoshobora kumenya ibihe urimwo, ariko hazogera igihe ivyawe bija ku mugaragaro kandi abantu benshi bazobimenya kandi uzorira amarira menshi. Navyumva ko uwo muntu ariko aranganiriza. Ndabibamwo ndaguma ngaho, urumva nyene mfise uburibwe mu mutima kuko muri iyo minsi nyene nariko ndabona ko uwo twagwanye mu cyaha ariko arahinduka. Cyari ikintu kidasanzwe kuko nabona nta saganirizo ndiko ndaronka. Niho nagumye aho, ndavyibuka papa yagiye gupfa inda yanje kwijije amezi 3, ariko muri ayo mezi 3 nta muntu n'umwe yigeze amenya ko mfise imbanyi. Mama wanje n'umuntu arakuze kandi n'umuntu abona cyane, byaramugoye gushobora kumenya yuko n'abafisi imbanyi. Ariko umunsi umwe yarambwiye ngo kumengaga mwana wonze ni biki. Ndamubwira mama nta kibazo kuko ico gihe nari mfise akazi, nagenda urugendo runini aho mvuye, aho naba muhira no kugira nshika ku kazi nagenda urugendo runini kandi rw'amaguru, naca nitwaza yuko kumbura ari urwo rugendo arivyo biriko biratuma nonda. Kumbe yari stress y'ibibazo ndimo. Ntivyanyoroheye, nakoze uburibwe bwo kubura umuvyeyi wanje, nkora uburibwe bwo kubona ibi biriko birambako, ndababara cyane. Rero ico gihe niho nafashe umwanzuro wo kubwira uwo muhungu, ndamubwira ati ko bimeze uko none shobore kubimenyesha umuryango, kumbura umuryango umenye ikibazo nagize canke nahuye naco. Uwo muhungu yagerageza kunyereka ko bidakwiye ko bimenyekana, ahubwo noba ndamuteje ikibazo kandi akanyereka yuko kumbure bimenyekanye ashobora no kuvyihakana bigahindura iyindi sura, niko yabimbwira. Naramwumviye kuko urumva hari ivyo yari yambwiye yuko azomfasha akanyitaho. Naramwumviye ndagerageza kumwumvira, nibwo yashoboye kungira inama yuko noshobora komoka. Amaze kumbwira yuko kumbura akanyereka yuko bidakwiye yuko vyomenyekana, nanje bivanye n'ivyo yari yarambwiye, naragerageje kumwumvira kuko hari ivyo nariko ndavizita kuri we, kumbure nanje nshobore kumuproteja dushike kuri ya ntumbero ku biganiro twari twagiranye imbere yuko ava mu gihugu. Niho nafashe uwo mwanzuro, ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Ndavyibuka maze kumenya yuko nibungenze, nafashe umwanzuro wo guhagarika imirimo y'Imana batarantenga. Ndagenda ndahagarika ibikorwa vy'Imana mu rusengero, ndabasaba imbabazi ariko mu buryo budasobanutse. Ndababwira ko ngiye gutandukana nabo, nabereka yuko ngiye gukorera mu yindi eglise, ariko ntivyari ivyo, kwari kugira ngo kumbure tuvane neza. Ndabasaba imbabazi kuko numva ko bitakibereye yuko noba nkicinjira mu rusengero canke noba nkikora imirimo y'Imana. Bimaze kugenda uko ntivyorosha ahantu nakorera, bivanye n'ibikorwa nari njejwe mu rusengero. Vyarababaje abakozi b'Imana, birababaza abo twakoraniye ibikorwa vy'Imana, bagakomeza kumbaza ni igiki gitumye ugenda. Bamwe baribwira kumbure ko ngiye muri eglise uwo muhungu yasengamo kuko bari bamuzi, ariko siko vyari biri. Urumva nari mfise ikindi kintu gishije muri jewe. Amaze kumbwira yuko noshobora kuva muhira nkagenda ahandi hantu, ntivyanyoroheye. Narafashe urugendo, ndamusezera mama wanje, ndamubwira yuko ngomba afata urugendo. Hari haheze igihe gito papa wanje apfuye, umva twari mu gihe c'amarira yo kubura umuvyeyi. Mama yabuze umugabo, ntivyari vyoroshe, ntivyari kunkundira ngo ushobore guhishuka mama ikibazo nagize. Narafashe urugendo, ndamusezera mama, ndamubwira ko ngiye mu gihugu ca Tanzania. Nimara kugera mu gihugu ca Tanzania nzobandanya urugendo nkaja mu Rumonge, ariko hibambewe siko vyari biri. Ahubwo urumva bwari muri bwa buryo nyene bwo komuka kugira ndabihishe nyene abantu ntibashobore kumenya ikibazo nagize.
niho twaravugana n'umuhungu ico gihe akambwira ati ahubwo nyaragasa genda kuko ico gihe nibuka ko nigeze gufatwa na vomsema mama arambwira ati sha mukobwa urabe neza ivyawe muga ntiyashobora gutahura ibihe ndimwo sinabimuhishuka ego ico gihe nabwiye umuhungu kugira ngo bikunde ashobore kundihira itike ngende aravyemera kuko nawe nyene yaragenda mu gico gihe nagerageza kumubwira ati ndifuza ko imiryango babimenya gerageza basi umuvyeyi wawe abimenye canke bamwe mu bagenzi bawe babimenye ntiyabinkundira ko bivanye n'ibintu yarafise ko mbure mu mutima wiwe ntiyabinkundira ko vyoshobora kumenyekana. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.